jewe nitwa Rushitse na Claver abandi dejo wa Jambo Tour Agence Burundi banongo ishirahamwe yunguruza abantu ibintu vya transport ngaha Jambo Tour Agence Burundi ikora mu gihugu hagati ikora ibintu vyo kunguruza abantu ingenzi mu ntara hagati mu gihugu ikana handi hantu hose no mu bihugu duhaye imbibe no mu bihugu vya kure muri EASF turagenda kubera dufite imodoka nziza cyane. Rero ikintu nyamukuru societe yacu yohereza ko abantu isociete twayuguruje twisunze nkuko igihugu kivuga ati duteze imbere twiteze imbere twebwe abene igihugu tutiriwe tubaca kure tugakorana tumaze kuguruza societe rero no kuvuga yuko twavuze ati tugira iciyumviro cyo gufasha mu gihugu kondi dushaka kuja gukora imigambi ahantu kure mu kindi gihugu nkuko bavuga ati dukorera igihugu cacu twebwe nyene. Rero societe yacu ikora ibintu bitandukanye byinshi. Twatanguriye kuguruza societe mu bintu vya transport dutangura dufise imiduga mike mugabo turageza aho tugeze ubu turafise rero ama service atandukanye bijanye n'ibinyene vya transport byo kunguruza abantu n'ibintu. Turafise nk'akarero nko kuvuga ati turakeneye pièce de rechange turadandaza pièce de rechange turemporta imiduga ivuye hanze turafise kwambika abageni turafise ama service menshi atandukanye mu givyo byose tubikora twisunze gukorera igihugu ico twabivuze ati reka twugura mu parti atandukanye ajanye na transport turafise ama adresse atandukanye turakora mu benzi kuvyerekana ama pièce de rechange turakorera kuri rompe RNE ahantu twambika abageni turakora n'ibindi bintu byinshi bitandukanye komporta ama pièces de rechange avuye hanze ku komporta imiduga tukagurisha imiduga ibintu nk'ivyo mugabo imbere byose tuvuga ati reka dukore nidukoresha aba étranger dukoresha bene igihugu tugashaka rero ko duteza imbere igihugu nk'uko igihugu dusaba ati twunga ubumwe. Rero mu ncamake ibintu byacu byose biri ngaha ino ofisi nkuru nta kintu kimwe dukora twinyegeje twivuza ko bigarukira ngaha tumaze ro kuba twuguruye mu buyenzi ya misi 3 tutoje Gitega Ingozi twuguruza ama pièces de rechange hano hose mu gihugu dutegezwa kujayo twisunze ibyo twisi bavuga rero ofisi nkuru naha mugabo iki naco twugurura ama agence imishobora gukoreshamo abantu abakozi batandatu kuduga urumva tumaze gukorera agence nka zitanu tuba dufite abakozi nka 30. Rero no kuvuga ko ngaha twugurura ibikorwa bijanye tugatanga akazi kuba bishoboye no kugira twiteze imbere dukorere n'igihugu. Hama iyi ofisi yacu nkuru iri ngaha kuri Kotebu imbere ya BCB iyi mezo yitwa Saint Pierre ahantu hambavu ya station Delta ahantu imodoka z'abanyinshi bitoke zipakirira abakiriya n'ahantu hahora parke ya kera tukatukorera mu etage ya mbere numero 4 na numero 5 uzodusanga niyo biro nini amatelefone yugurije no mutaga umwanya wose twebwe kubera dukora business umwanya wose badukeneye twese kuturoba turafise adresse ikwiye no kuvuga ko ngaha turafise umu comptable hajya turafise n'abandi baza gukora ngaha bakora ama service batandukanye turafise abashoferi baba bari ngaha turafise abandi ba comptable bari bakorera kuri tere no kuvuga twe mu kuturonka ngaha ahantu byorohera n'ahantu hamwe twebwe agence yacu irazwi mu kumenyekana no ukuntu kuvuga ko twebwe atumaze gukora ahantu henshi hatandukanye. Rero kuturonka ushobora guhamagara kuri adresse yacu ngiriya ukandika kuri email ukaturondera ahantu hose hashoboka naho haba mu ijoro mutaga kwa turamenye gukora ushaka kuturonka uvuga ko umukiriya twe mu kuturonka ashaka kutubura umwanya wose telefone zibazuguruye dukora dusaba abantu bashika bane harabasharwa aba declara wacu ibintu nk'ibyo bavuga twe tuwa twese tumeze nko bakora muri service no kubera ari business international dushaka kugira bivanye n'ibintu twarakoze kora mu gihero iyi ari office nini yamamaza ibintu byinshi dufite n'abakozi benshi batandukanye bamwe bakora kuri tele muhira basaba machine yabo muhira bagakora ibintu bitandukanye mugabo societe n'ibintu ikaba ari Jambo Tour tukora imanza za mariage turazikora
tuga cane abavakansiye bavuye zahe baratondera tugakorana kubera turumva n'iryasuku nyene rigaruka kwa gukora neza kwa kwitonda tugakorana turakora ama ONG cyane rwose kubera ama ONG abashaka imodoka zija kuri tere nziza zishasha. Ikintu tudakora twebwe muri societe tudakunda nuko ata muntu aza kutubwira ngo tumuhe imodoka sans chauffeur. Twebwe dukunda abashoferi bacu tukamuha imodoka no mushoferi akamutwara yorohewe. Ico kintu dukunda. Notera kamo nk'abantu bashaka kuyunguruza neza bisaba ko baza nk'iwacu ntihabe bya bindi byo gutwara umukiriya yibagira ishakoshi mu modoka, yibagire ikintu mu modoka, telefone, ntihabe bya bindi byo gusuma abashoferi b'amazutu. Twebwe akamo dutera abakiriya bacu ko boza muri Jamboto ngahanye kuri office nkuru bakaza tukabahamagarira kuza tora imodoka nziza zishasha tukibonanira nabo hadaciyemo abaza kubabesha ngo turafise imodoka tazo bafise nkuko ayandi abandi bashaka kugira. Muga twebwe imodoka ziri kuri tere uje kuyikora turayibona atari muri babandi berekana amafoto ngo turafise imodoka tazo dufise. Ari incuri nkamagarira abakiriya bacu izi taxi barazibona izi ancien modèle, turafise n'ama Hilux, turafise n'amavoitire ya mariage, ama Arioni, ama Voxi, Saxid, ibintu nk'ivyo zose turazifise. Imodoka zito zo kuri tere. Imodoka za mariage ziratandukanye kujya ubona uburyo abantu benshi bagira ama mariage atandukanye. Fate nka Arioni hariho izi bita Prime Nouveau modèle, hariho na Benz, hariho na Decapotable, Lactis. Nimero ya telefone ni ya mbere ni 71 815 508 ni 69 041 000. Twebwe naho duhamagara saa 8 z'ijoro turitaba. Ama adresse yose muza kubona ngaha muzobona tukashira hariho hose, naho ziba saa 8 z'ijoro turitaba kuko ni kwazi dukora. Kareba abantu bose baba bakeneye kutumenya adresse twayitanze naha kuri Kotebu Maison Saint Pierre, ahantu hakora hari ubucamanza. Biraza ko